nukuri vyaragaragaye yuko igiturire kiticariwe n'ubunyonyezi biticariwe ntaho dushobora gushika, ndetse mbere nko bavuga ubuti ubu harakwiye inama katwa yonyene yo kwiga ibijanye n'igiturire n'ubunyonyezi biri muri iki gihugu. Kwigenekezo rya 14 Rusama haratunganijwe inama yo kwita kwikomeye cyane iyo kwigirwamwo ingene twogwiza ibyo dushorera hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuzaraboneka, murazi ko tuyakenye. Hanyuma nama ari yitabwe n'abagwiza tunga batandukanye basanzwe bakorera muri ico gisata, harashikizwe ibiganiro vyerekana inzitizi bahura nazo. Nk'umuhinga rero mu by'ubutunzi kandi turi mwishiramwe bikurikiranira hafi ku munsi twagize umwihwezo turavye ibyahavugiwe. Iyo nama twayikurikiranye umunsi wose gutangura gushika ihere. Ubwa mbere twarabonye yuko abarundi ku vy'ukuri bafise ishaka, abarundi barerekana ko bafise ishaka ryo gukora kandi bakakwereka yuko igihe boshigikirwa bikwiye boshobora no guhiganwa n'abandi bagwiza muri aka karere, mbere bagashobora no kubacako. Urumva kabisa yuko babisigura kandi ukabona ko bashaka gukora. Leta rero izo nzitizi bashikiriza yozigirizayo bikava mu majambo bikaja mu bikorwa, na cyane cyane bikaza birabonekera mu migambi ya leta ishira imbere, na cyane cyane muri iki gihoho turi mu gihe ariko harategurwa na rya tegeko ryerekana amafaranga leta izokoresha kuva mu 2024 gushika mu 2025. Nibaza yuko leta iyo migambi igiri yayo. Uravye ikintu cagarutse ko cane ngene bagiye baravuga bashinga intahe n'ibijanye n'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba barakubwira ati umuyaga nkuba uracika tukawubura, kandi turi mu mahinguriro nk'abantu bakora mu bintu bahingura nka za mafera beto canke ibiki bategeza gushorera nko hanze. Muri uwo mwanya umuyaga nkuba ukaburika, kandi bagashaka kugira bati n'umuyaga nkuba ubuze ucitse twikora kuri groupe electrogene. Ya groupe electrogene ugoza kurondera ca gitoro ya mazutu ukabura isaganirizo. Mumva n'ibintu bigoye cyane. Bahubira bati twe turatakaza hafi mbere birenga 30% y'umwanya wo guhingura ibintu. Haro nabavuze yuko bashobora gutakaza ku ndwi amasaha 45. Urumva ni nk'iminsi 2 canke 3, iminsi biharuye 24 ku minsi amasaha 28 ku 28. N'umwanya munini cyane. Mu mwaka ufasha iminsi 2 ku ndwi uca wumva ugacugwizana 50 ni nk'iminsi 100 birenga, ni nk'amezi 3 arenga iryo shira hamwe ryahagaze. Umva n'ibintu bigoye cyane. Nkaho urumva ko ico kibazo leta n'ukuri iyo ticarira inguvu zikaboneka, kandi nyishu burya irashobora kubona ikibazo cicarira. Ikigira kabiri nibijanye n'amabariyeri aja kumbibe canke amabariyeri mu nzira bariko barashora nk'ibintu hanze canke bariko barinze ibyo bakeneye kugira bashore hanze. Barakubwira bati aya mabariyeri ari kumara aragisibije. Haba n'abashize nta baravuga bati nk'umwishiramwe Burundi akavuga ati nimwiyumvire ikamyo ya Burundi ishobora kumara indwi 3 kuri frontiere. Ishiramwe nka Burundi ikamyo kamara indwi 3 kuri frontiere. Aho tuva ko tuba dufise ikibazo. Abagwiza tunga bavuye muri Kongo bari batumiwe. Umugwiza tunga akubwira ati je nsanzwe umugwiza tunga nkori Bujumbura no muri Kongo nzana amadovize nkayinjiza. Ariko akubwira ati yuko abapolisi bamufata bakamutuka, yarigeze ngo gutukwa n'abapolisi ngo agiye kwitwara ku gutwara umupolisi imbere aho gacarafungwa. Umva nk'ivyo n'ibintu baje ku buryo abaraho bose bumvise agahinda, bakavuga bati none abapolisi batwagwa nande byadukizakora gutyo, ugasanga ariko barazibira ivyoje gukiza igihugu. Urumva ko hari kibazo. Ayo mabariyeri ngene abantu bigenza gushika abakongomani bavuga bati mwebwe muri akare dusigabana mu Burundi yuko ari mwe muri nyuma cyane mu bijanye na environnement des affaires korohereza bagwiza tunga. Natwe kandi twe turi mu bakene muri aka karere nyene. Ni ibintu rero umva ko bitumvikana. Ikindi nuko tuvuga tuti nibijanye n'ibisabwa trakasira dinatu kugira batangure kuja muri uwo mugambi wo gushorera ibintu hanze. Abandi bindi bigusanga ifise ico bita ibiro bimwe
bayita gishe, ni ikibiro bimwe uza kwakiramo ibintu by'impapuro ukeneye kandi bakagusigurira ukamenya procedure ingene bigenda. Procedure no kumenya ati ibintu bigenda gute, ushaka gukora umwuga kanaka, ushaka gukora udarazwa kanaka, bababwira ati izo procedure ntazihari. Umuntu arinda kwiyadukiza atazi yahera, atazi iyo bitera umutwe. Urupapuro bakarukura urundi hariya, urundi hariya. Ibyo n'ibindi abandi mu bindi bihugu bararenganye. Obera ugasanga iriko yaka ibintu byinshi, tevya ugasanga namananiza. Ikindi bakavuga bati leta niyofasha kugira tusubire turonke amadeni yihuta muri banki, muri bimwe vya refinancement, hamwe banki nkuru y'igihugu yashigikiye amabanki kugira asubire gutanga amadeni nka benaye. Mugaba nabandi bagacavuga bati ikibazo nuko BRB ibikoze gutyo utusanga hajemo n'abandi batabishoboye bakaza kwikikamukiza ugatusanga bibaye ibibazo. Kira noneho n'abaserukira amabanki bari ngaho twibaze ko byo kwumvira yuko nabo bagiye gushinga ico twokwita fond yoshigikira ibijanye no gushorera ibintu hanze. Kiri bagarutse ko ni ca kigo kiraba yuko ibintu bihingurwa biba bikwije vyangombwa BBN. Ico kigo conyene ubwacu caravyeka ati dufise ibibazo vy'uburyo, abakozi badakwiye, abakozi bake cyane, abakozi batatu bashobora gukorera igihugu cose, ibikoresho, amamodoka, ibintu byose vyangombwa kugira ishobore kurangura akazi kacu. Utavuze rero yuko hari abategetsi bashaka kugikoresha, bashaka kugiha amategeko kugira corohereze bamwe, abandi kumbure basabwe ibyo bategeza gusabwa abandi mugaba borohereze. Ico rero ni ikintu kibaje cyane, kandi iyo BBN nayo nyene kubera ubwo buhinga bwayo buke kumbure ntishobora gukingira amashirahamwe ari ngaha ku bantu bariko barinjiza ibidandazwe bivuye muri aka karere usanga bidakwije vyangombwa. Nuvuga ko ngaha mu Burundi ushatse kwiriza ibintu byose ntabwo bidakwiye vyangombwa arazana agashira ngaha. Ni ikibazo rero mu gihe bashobora kuza bakagirira konkiranse bakaza kubuza abandi guhingura kandi bijije ibintu kumbure bidakwije amategeko. Ikindi bagarutse ku bintu by'amadovize bakavuga bati twebwe dushoreye ibintu hanze amadovize mu bisanzwe yakwirakwiye gucaba aya bashoreye hanze bagashira mu mabanki commerciale bakoresha uko bashatse bavyumva. Nabo muri Kongo barasabye yuko bokuguruza amakonte ngaha amadovize bagakora ibintu bakaza barayazana bashira amahera ngaha kandi byo vyofasha byo kwinda kwa kamananiza winjiye ngo amahera wayavunjije ngo zana borodero wumva ko aramananiza nabo barabishikirije cyane ati nakaga kandi twe tuba tuje gufasha igihugu kiwanyu. Ikindi bagarutse ko nibijanye igiturire gituma bamwe bakundwa akaza abandi bakagira gute abagitanza beme ugasanga byafatiye ku rugero rumwe abantu bya dépôt des mesures. Nukuri vyaragaragaye yuko igiturire kiticariwe n'ubu bunyonyezi biticariwe ntaho dushobora gushika. Ndetse mbere nko bavuga ubuti ubu harakwiye inama katwa yonyene yo kwiga ibijanye n'igiturire n'ubunyonyezi biri muri iki gihugu kugira iyindi migambi yose ishoboke, kuko biriko biragaragara yuko nta mugambi n'umwe uja mu ngiro uko vyifuzwa kubera ku karanda kamaze kutwizizira. Baragarutse no kubijanye urudaraza kumbi bavuga bati nubundi iyugwa ry'umupaka y'Uburundi n'u Rwanda ku Burundi butabuze byo buhahombera. Bo turakora ikibuga bakaraba ibyo duriko turahomba ku buryo bavuga bati izinzi twigirete karabwere zikura mu nzira kuko nituzokwama mu bintu by'induru kandi biko biratuzingamika. Bagwiza tunga bakavuga bati tutashoboye gushorera ibintu hanze kumba hari byo bacavuga bati nimuze mushinga imitahe ngaha mu Rwanda canke ahandi ugasanga ni imitahe iri kirasohoka. Nawe muri Kongo bakavuga tuca tuzungura ugasanga aho baciyema barakumbere nameze neza byose ugasanga hari ibintu turiko turahomba. Tuza kumenya ibibazo dufise umuntu akicarira akaraba inyinshi bitingene itegeza gutoba. Hanyuma ikindi nuko tuvuga tuti mu nama nk'izo nuko ivyoza biravamwo izo rekomandation twaburi zifatiye kuri ivyo zoza ziraja mu ngiro hakawumugwi vy'ukuri wicara ukaraba ingene ibivuga bija mu ngiro bagashiramwe abikorera twabonye n'abaserukira leta n'abaserukira societe civile mashirahamwe yigenga kuko kwama twicara mu manama havugwa vya bintu tubigarukiriza aha kumura abategetsi bakuru bakuruka cumengo nta ruhara bayifise mugira bije mu ngiro ita kibe kibazo.
nico gihe twaravuga tuti iyo nama turavye ubukomere yari ifise ubukomezi yari ifise n'akamaro yari ifise ntiyogarukiye ku mushikiranganje gusa w'ubudandaji hari kuba haje n'umushikiranganje wa mbere cyangwa n'umukuru w'igihugu bikunze cyangwa icegera c'umukuru w'igihugu hakaza n'abandi bashikiranganje bashobora kwegwa n'ico kibazo. Ni ikibazo c'inkoramutima cane uravye abantu intahe batanga bariko baravuga ingene badindizwa mu byo bariko barakora. Barashikize tuti yuko ibintu bitobandanya vy'amabariyera azaratoteza abantu baje gufasha igihugu. Rero kandi barashikize bati mbega nuko n'amadovize ubuyo akarabura ati none n'abagwiza tunga bayazana ubwambere cyane na leta ibanza kurondera kugira ivyuri igihugu. Twe twaza yuko leta ibanza kurondera kugira ivyuri igihugu kandi no mu biganiro biheruka twarashikirije aho leta yoca kugira igihugu kizamuke. Uko tuba dusamara uko iminsi ihera niho yitera gisubira inyuma. Ibyo rero dushaka guteza imbere abikorera utwabo bahingura ibintu babishorera hanze tubona akamaro cyari gifise kandi no muri kahise byarigeze gutera imbere igihe bigera kwa bashiza agence de promotion des exportations ya paix et des échanges extérieurs kera abari bararongoye igihugu bamwe twari kumwe muri iyo nama baravuze yuko hazari byagize akamaro ku buryo Burundi bwigeze kugira amareserve d'ochange y'umwaka wose ico gihe muri za 1992 umwaka wose ku buryo na reserve y'ibitoro wasanga ishobora kugira amezi 5 stock 6. Urumva rero nibaza yuko n'ibintu bishoboka kuko byarashobotse n'ahandi birashoboka.